Turi kwigenekerezo rya 2024 umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akora makuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize abanyeshuri bose bo mu ntara ya Makamba bahamagariwe kuja mu bikorwa byo gushikana imfungurwa n'amafaranga bikaba byatumye kuri uyu munsi basiba ishure ivyo bikorwa bikaba byari bihagarikiwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka abanyagihugu muri commune ya Mutimbuzi bo ngo basubiye muri Zanamagi Zanamasoro amavuriro 32 ibitaro n'izindi nyubako nivyo vyubatswe muri uyu mwaka uheze 2018 ivyo bikavugwa na Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida hanze y'igihugu cacu naho Felix Tshisekedi uyu munsi niho yaramutse yimikwa hari Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umukuru w'igihugu yahahora akaba akeza ubutegetsi bushasha mu bijanye na politike mu ntara ya Makamba kuri uyu wa gatatu hiriwe haratozwa amashikanwa aho ico gikorwa catumye murantunga abanyeshuri begereye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba batiga bakaba batari banarekuriwe kwambara umwambaro w'ishure kuko no muri bo hari abari bazanye ayo mashikanwa aho Makamba kiretse imfungurwa hakaba hatojwe amafaranga arenga imiliyoni 10 Reverien Ndikuriyo arongoye inama nkenguza amateka y'u Burundi akaba ariwe yarahagarikiye ico gikorwa ni mu gihe n'abanyagihugu bo muri commune Mutimbuzi zone ya Gatumba kuri no wa gatatu batagiye ku mirimo yabo biturutse yuko bategetswe kwitaba ku nguvu batwaye n'amashikanwa yo gushimira Imana kukungene umwaka wagenze neza muri iyo commune abo banyagihugu bakababazwa no kubona abategetsi basigaye bavanga ijambo ry'Imana na politique kuri ivyo nyeneze none Cayenzi yahoza arongoye urwego rw'abashinga ntahe mu Burundi avuga ko bije kongereza amaganya yarasanzwe mu gihugu akabona ko bibabaje kubona ayo mashikanwa ashikanirwa umuntu yigira umuntu w'Imana kurikira ibi bintu biriko biraba ntivyigeze ku ndwaro y'umwami umwami sabanyagihugu isinzi bamushikanira mu vy'ukuri umwami nta n'ivyo yarakeneye we yari afise ivyankenerwa vyose ntiyagomba kurundarunda nk'uko umupfasoni umukuru w'igihugu yabivuze ejo bundi ati twebwe turarundarunda tukarundarunda ivyo barundarunda ni vyabo vy'ubu ntibavuge ko ari vyo ku mwami ntibavuge ko ari ku ndwaro y'ikibirigi ntibavuge ko ari ku ndwaro zigeze kuva 62 gushika uno munsi nibishasha mbe none iri shikanwa bashikanira uwo muntu bashikanira iryo shikanwa rije ryongera kuri arya makori yose begeranya bamuzanira kuri irya misoro yose begeranya mu gihugu bamuzanira igice nabo bakihereza hari kori hari misoro hari noneho rero ibishasha vyaje byishikanwa ivyimburwa vy'ibitungwa vy'inka bakavuga bati ibi bintu ni ugushima ko umwaka wagenze neza none bariko barashikana ikicumi ngo nugushimira imboneza yamaho Imana yonyene niyo yamyeho niyo iriho n'ubu nizo biriho nejo uyu muntu uretse kuba umwami yigize Imana ngo ni Imana bashikanira si n'umwami gusa asanzwe ni nyene ubwami niwe nyene isi uturiho twose niwe aturonka ibi ni ibintu bibiri bibi kandi biriko biraba mu Burundi kwitiranya umuntu kumwita imboneza yamaho ni ukuvuga Imana y'u Burundi kandi atariyo kandi itigeze yitwa gutyo ibi bintu nta kundi twovyita na gasema kazotuviramwo umuvumo nyabura ibintu ntibibandanye gutyo
Mu bijanye n'indero naho mu mashuri haribonekeza ubukene bw'abigisha na cane cane amashuri ategereye imigwa mikuru y'intara hamwe n'ibindi bikoresho intebe n'ibitabo ariko ivyo bigatangaza bamwe n'abandi mu gihe hariho abigisha bicaye batagira akazi mu nsiguro ziwe umushikiranganje w'intwaro ibereye Jeanne d'Arc Kagayo avuga ko ugutanga ubuzi kubigisha bashasha ari igikorwa kitoroshe babanza kuraba neza ko imishahara yabo yoboneka tumukurikire. Ubukene bw'intebe ubukene bw'ibitabo mu mashuri nabivuze cyane cyane mu mashure ari kure y'imigwa mikuru mwongeye ko ati noneho kogwa iki mu bushikiranganje bw'intwari bereye hariko hakogwa iki ahanagira nibutse abariko baratwumviriza yuko ubushikiranganje bw'intwari bereye sibwo bukora ubushikiranganje bw'intwari bereye burakurikiranira hafi ibikorwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu iki gikorwa rero twakurikiraniye hafi ni igikorwa kiri mu gisata c'indero bivugwa ngo iyo tugikurikiraniye hafi tukabona ibyokorwa turaheza tukabishikiriza abo vyega ibi vyegeranyo rero byarashikirijwe ubushikiranganje bw'indero byarashikirijwe n'ibiro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu murumva rero ko aho hantu hashobora gufatirwa ingingo zizima zishobora gutuma haboneka icotera imbere ukurikije uko ibintu bimeze wavuze ati mbega none aho hokena abarimu kandi abize ivy'ubwarimu buzuye ni kubera iki ico kibazo kidatora inyishu n'ingoga vuba na bwangu aha no kubwira muvukanyi yuko ingingo zifatwa habwiza kuba habaye umwihwezo ukwiriye ujanye n'itunganywa ikoreshwa ry'uburyo bwa leta abakozi bashasha kugira ngo binjire mu kazi bisaba kuba byabonetse neza yuko hariho uburyo bukwiriye bwo gushobora guca bahembwa byumvikana rero si ikintu umuntu arabisha amaso ubwo nyene agacishira mu ngiro. Amakuru yacu tuyatandukire mu bijanye n'igisata c'amagara y'abantu mu Burundi mu mwaka uheze amavuriro mato 32 yarubatswe ibitaro bimwe birubakwa hamwe n'igisata bitari bike mu bitaro bitandukanye ivyo nibivugwa na Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida muri uwo mwaka warayitanguye naho bategekanya gushiraho muri ubwo bushikiranganje igisata kiraba imiti kama y'ikirundi hamwe n'igisata kidedwe kwakira neza abagwayi tumukurikire. Il a été inauguré. Twuguruye amavuriro mato centre de santé 32 ibitaro vy'Umusenyi muri commune Tangara iri mu ntara ya Ngozi. Twaruguruye kandi igisata kivura abana pediatrie mu bitaro vyo mu Kayanza. Twarubatse mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi INSP inyubakwa y'igorofa 4 izoba irimwo igisata cyo kugorora abantu bita kinesiotherapie mu Gifaransa. Twaruguruye inzu y'ububiko ishobora gushirwamwo incanco zokora mu gihugu cose. Mu gisata c'ubushakashatsi nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yaruguruye icicaro gikuru co mu karere k'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko c'ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu. Muntu mbere yo gukinga ibiza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwaratunganije isekeza ryo gucandaga ryo gutanga icanco zikinga ingwara ya mugiga yo mugwi wa A. Muri uno mwaka dufashijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu twaratanguje indwi zibiri zahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Muri ico gihe abana bari bakeneye incanco barazihawe. Abavyeyi bibungenze n'abana barahawe ibinini vyitwa Albendazole ku buntu. Twovuga kandi mu vyekeye gukinga kubera igihugu cacu gihanuriwe n'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo twaratunganije integuro yo kwirinda ingwara ya Ebola. Mu ntumbero yo gutanga karorero abategetsi bo mu shikiranganje bw'amagara y'abantu bafashijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu baripimishije ikiza ca sida ivyo babikoze kugira batange karorero keza ku banyagihugu. Muri uno mwaka dutanguye turatekanya kandi gushira mu shikiranganje bwacu igisata c'ubuvuzi kama bw'ikirundi kizofasha kugira imiti kama y'ikirundi ikoreshwa ariko ikwije ibisabwa. Ni no gufasha kugira umuco wacu w'ikirundi ntuzimangane. Mu ntumbero yo kwakira neza abagwayi dutekanya gushira mu bushikiranganje bwacu igisata kijoje kuraba ivyo kwakira neza abarwayi Des soins au niveau des prestations.
Tugaruke mu bijanye na politiki mu kurangiza no makuru yacu tumaze iminsi tubashikiriza amakuru ajanye no kurungika abasirikare n'imbonerakure muri Kongo. Amakuru dukura mu basirikare avuga ko abajayo ari abahoze ari abagwanyi n'imbonerakure gusa. Kubwo umuhinga mu vya politiki Gerard Birantamije ivyo vyotuma igisirikare kidashobora gukingira igihugu mu gihe cotegwa. Tumukurikire. Mu gihe ivyo bivugwa vyo bari vyo yuko koko batora abantu bajayo bakabatora mu bahoze ari muri ya migwana yabaye yashize mu gisirikare canke ndetse n'izo mbonerakure no kuvuga ko hari ingorane ikomeye mu gisirikare c'u Burundi. No kuvuga yuko igisirikare coba gisigaye kirimwo imigwi ibiri igaragara no kuvuga abahoze bagwanya igisirikare ca kera n'abahoze mu gisirikare ca kera. Muri ico gihe rero vyogorana yuko igihugu gitewe canke kigize ingorane z'umutekano gishobora kwigwanira kuko abantu bakirimo abakigwaniye bazoba bamaze kuba bonyene bariko baragwanyanya hagati. Nibaza yuko rero ivyo mu gihe vyo bari vyo coba ari kibazo gikomeye ku gisirikare c'u Burundi ndetse no ku gihugu c'u Burundi. Ikibazo c'imigwi y'abagwanyi iri mu karere n'ikibazo abakuru b'ibihugu botegerejwe guhagurukira. Umuhinga mu vya politiki Gerard Birantamije abivuga afatiye na cane ku gushikirana hagati y'ibihugu bimwe bimwe niyo migwi. Ati nugufata mu minwe ico kibazo hatarakogwa akabi nk'ihonyabwoko ryakorewe mu Rwanda. N'ubunyene tumukurikire. Uravye aka karere turimo na karere kamaze kuja mu ingorane nyinshi naho bihugu bimwe bigerageza kurondera cyo kwita mu Gifaransa stabilité no kuvuga umutekano kwiye iyo migwi yose ivugwa urabona ishikirwa n'ibi bihugu biba bituranye ibihugu bibanyi nivyo usanga bibaha indaro nivyo usanga binabafasha bivuze yuko ikibazo c'akarere gikwiye kwigwa koko hagati yabo bakuru b'ibihugu kuko uravye muri Kongo bariko baravuga nk'umuzabuniya hariho bavuga abarobere b'Abaganda ko aribo bagisibije ugacuraba bakaca bavuga abo kwa Nyamwasa ko bari Kongo mugabo akaji Kongo bafashijwe n'u Burundi urumva yuko hariho uruhanahane k'umutekano muke kuko umutekano muke uhera mu mitwe y'abantu no mu mitima imbere yo kuja mu ngiro rero ni kibazo gikomeye nibaza yuko gishobora gutuma ababijejwe batagihagurukiye gishobora gutuma kano karere katigira karonka amahoro cane yuko nko kibazo c'u Burundi ko aricyo twahereye ko niba koko bafashanya n'abantu bagize ihonyabwoko urumva yuko amakungu yose yategerezwa guca arondera ngene afasha kugira ngo ntihasubire kuba ivyabaye ngaha mu Rwanda kuko umaze gufashanya n'abantu bagize ihonyabwoko no kuvuga yuko uba wemera ivyo bakoze iyo wemera ivyo bakoze naho no kuvuga yuko mu bisanzwe umuntu ukugwanya ivyo ni ibintu rero nibaza yuko muri kano karere bikomeye kandi ari ingorane ikomeye cyane kuko ico bise mu Gifaransa l'idéologie du génocide ni kintu kimaze gushinga imizi kinagoye kuvaho kuko abanyapolitiki bacinyegeza inyuma kubera inyungu zabo baba bakeneye gutsimbataza. Joseph Kabila yahererekanye ubutegetsi n'ubuheruka gutorwa Felix Tshisekedi. Ibirori vyabaye kuri uyu wa kane itariki 24 Kinshasa. Hari hatumiwe abakuru b'ibihugu 17. Uburundi bukaba bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu ca kabiri Joseph Butore. Tshisekedi Tshilombo Felix Antoine. Jewe Tshisekedi Tshilombo Felix Antoine natowe kuba umukuru w'igihugu ca Kongo iharanira demokarasi ndarahiye izuba riva imbere y'Imana n'igihugu gukurikiza no kubahiriza ibwirizwa shingiro n'amategeko y'igihugu gutsimbataza ukwikukira kw'igihugu no gukingira igihugu gutsimbataza ubumwe gukorera gusa inyungu ya bose no kubahiriza agateka kazina muntu gushira ingufu zanje zose mu gutsimbataza ineza ya bose n'amahoro kurangura neza nkorera abanyagihugu amabanga hambaye njejwe.
w'igihugu asubiriwe arakeza ubutegetsi bushasha ku bwa Joseph Kabila ni ikimenyetso ko demokarasi yashinze imizi. Joseph Kabila yaramaze imyaka 18 atwara Kongo, yabivugiye mu ijambo rya nyuma yashikirije abanyagihugu buca haba ibirori vyo kwimika umukuru w'igihugu mushasha. Les scrutins du 30 décembre ont comme amatora y'uwa 31 Kigarama yuguruye inzira yo guhana mu mahoro n'umutekano ubutegetsi hagati y'umukuru w'igihugu yatowe asohotse n'umukuru w'igihugu yatowe yinjiye. Indoto yashizwe mu ngiro n'iyindi ntsinzi. Hari iyindi ntsinzi, ikimenyetso gikomeye ku gutsimbataza demokarasi mu gihugu cacu. Uwagize amahirwe yo gutorwa ngo atware igihugu avuye mu batavuga rumwe na leta. Nico gituma asubiriye gukeza nipfuriza umukuru w'igihugu yatowe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuroranirwa mu mabanga yiwe mashasha. Ndiyemeje kuzomuba hafi igihe cyose azovyifuza no ku nyungu z'igihugu. Chaque fois qu'il le souhaitera et que l'intérêt du pays l'exigera. Muri ryo yimikwa nyene ry'umukuru w'igihugu mushasha haheruka gutogwa mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo, igihugu c'u Burundi kikaba caserukiwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu muganga Joseph Butore. Imbere yuko afata urugendo akaba yamenyesheje ko igihugu c'u Burundi kidashobora gusiba mu munsi mukuru nk'uyo kuko u Burundi na Republika iharanira demokarasi ya Kongo bisanzwe bihana urubibe murantunga eka binasangiye akahise. Tumukurikire. Nous rendons à la République démocratique du Congo. Ngiye mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo serukiye nyakubahwa umukuru w'igihugu mu munsi mukuru wo kwimika umukuru w'igihugu mushasha wa Republika iharanira demokarasi ya Kongo aherutse gutogwa n'abanyagihugu b'abakongomani nk'uko mwabikurikiranye mu misi heze. Republika iharanira demokarasi ya Kongo murazi neza ko ari igihugu kibanye cy'igihugu c'u Burundi. Ibirometero n'ibirometero duhana imbibe bituma tubana neza n'umugenzi mwiza w'igihugu c'u Burundi kandi n'umufasha mwiza. Durira ku nyungu zimwe twese mu bisata vyinshi. Dusangiye kandi akahise kamwe. Nibagiye ko muri kahise twari dusangiye umukoroni. Nico catumye n'ibindi vyinshi igihugu cacu catumiwe kugira citabire uyu munsi mukuru wo ku munsi wejo. Nico gituma kandi catumye tudasiba muri uyo munsi mukuru. Et c'est pour ces raisons également que le Burundi ne va pas manquer à cette grande journée. Ni kuri no nkuru dusozere ko ano makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho butaha.